Washangazi, kwa mimi nakupenda sana, muda sana, yani nakutamani. Sema ndio hivyo enda. I love you. Anyway, nikipata namba zako kudadeki mimi kila siku nikutana na wewe, tusitaki wengine. Aziz. Ndabahaye mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Fleury Podcast TV umwe wese aho aherereye. Ndizera ko muguwe neza kandi mwiriwe amahoro abandi mwaramutse ayandi aha ni mu gihe mukurikirana Fleury Podcast TV muri mu mihingo itandukanye kuko ivyisi biyobeye hamwe burira ahandi bugaca. Reka rero naongereme ikaze nongere nkengurukire abakurikirana Fleury Podcast TV bari mu gihugu cy'u Burundi mu karere ka EAC, bari muri Afrika, bari muri Amerika, Asia, Oceani eka ni Burayi. Amakuru y'uno munsi ubusesanguzi ikiganiro c'uno munsi reka tubahe amakuru atandukanye yo mu karere ka EAC nkuko bisanzwe. Turavugana ku kibazo kiri muri Tanzania uno munsi n'igenekerezo rya 28 ukwezi kw'icumi umwaka w'2025. Murabona ko onje ku munsi w'igenekerezo rya 28 bisigura ko ndi kuwa kabiri uno munsi, ariko ku munsi wejo twaraye tutabonanye. Rero ndanje ntangure ndabasabe imbabazi kubona ku munsi wa mbere niriwe atakiganiro canke ubusesanguzi na bumwe ducishije kuri runo rubuga, byavanye nuko twiriwe dufatiriye cane, hari yindi mirimo twari turimwo atariko tudafise ubusesanguzi canke amakuru ya hirya no hino twari kubashikiriza. Yabaye gufatirwa nkuko bisanzwe, nkuko umwana w'umuntu wese afatirwa n'imirimo igenda itandukanye. Nico gituma mbanje gusaba imbabazi, n'impamvu nsavye imbabazi nuko naje nsanga telefone yuzuye haba mu magroupe eka inbox, kandi nkengurukire cyane abagira susi abitaho kumenya ko kumbure Fleury yanyurujwe, Fleury yarishwe, Fleury vyagenze gute, Fleury yamerewe gute, aragwaye, afise ingorane iyihe. Nukuri mpisemo kubashimira hano ku mugaragaro, kuko si vya bose, kuko uri nzobona umuntu aza inbox akakubaza bimeze gute ko tonse tutakubonye, abafise umutima w'urukundo ukuntu nyene niko genda bitahura. Rero ko ndavuga ko tugomba turabera hamwe amakuru amwe agoye gutahura, agoye ntumva kungene cyane abanyafrika, kandi kano karere ka EAC kariko karifata kuno, kariko karitwara nk'impene zo muci, kariko karitwara nko kumengo ntibazi iyo twavuye. Aha ndavuga ko tuza guca muri Tanzania aho icuka kitari ciza uno munsi itariki 28 ejo ni 29 aho buca imigaragambyo, imigumuko igatangura yaba bandi bakunda kwita Generation Z. Turaja guca no muri Kenya tubabwira ibivugwa, naho nyene ntivyoroshe. Icuka gishoboye kuba congeye kuzahuka canke congeye kuduga muri aba nyene ba Generation Z, naho nyene turaza kubaha impamvu ibintu ntibiko biragenda neza. Turaza guca mu Rwanda tubabwire ibijanye no kungene bagiye kuja gusaba ubufasha no kugura ibigwanisho bishasha eka n'ibindi vyinshi. Rero reka aya makuru tuyaje imuzi n'umuzingo, ariko ndabamenyeshe ko tutibagira guca mu gihugu cyaho ciza c'u Burundi. Aha rero vyifashe gute muri Tanzania nkuko bisanzwe, nkuko nayemeje kubibashikiriza. Muri Tanzania ibintu ntivyoroshe cyane, tension imaze igihe kinini, ibi mwese musanzwe mubizi. Isango rya gejo itaki 29 nta muntu numwe atarizi kuko ryaratanzwe ku mugaragaro. Ndabibutse ko iyo tariki nyene 29 niho hazoba hugururwa icese canke niho hazoba hatangurwa, niho hazoba habaye amatora yo muri Tanzania agana uburongozi bushasha, arico gituma Generation Z yateguye kuri uwo munsi kugumuka. Mu ncamake ni kugira batobe ayo matora ntazahabe, kandi bongere ngo bakureho Samia Hassan Suluhu
umukuru w'igihugu ca Tanzania akibazwa muri uno mwanya. Urumva ni ibintu bitoroshe cyane, ni uruhande rumwe no kwiyahura kuko ntimuba muzi uko ngene bigenda, ntimuba muzi mwe muko murategura kandi ibyo mwabishize ku mugaragaro, ariko Samia, igisirikare, igipolisi n'abandi basangiye kuyobora Tanzania ntimuba muzi ivyo ariko barabategurira. Nico gituma ibi bintu je kenshi n'amavuga abantu bahamagarira abajene muri ino migumuko canke muri zino ntambara baba banka, kuko muko murahonye ugwaruka kandi isi iterambere ari ugwaruka. Ko cyake abatama nabo banyokuru bamaze kurya umunyu mwinshi, batari bo bogiye imbere kugira baje kugumuka, hama bajene nabo bazosigare barubaka ibihugu vyabo uko bigenda bitandukanye. Ati vyifashe gute? Aha ni mu gihe amakuru atoroshe cyane. Samia yarigeze kuvuga ijambo agaragaza ko ni generation Z ntiyari bwatange communique ko igiye kugira imigumuko yiyamiriza ivy'amatora, ariko Samia kubera yari yamaze kubona tension ihari haba mu batavuga rumwe na leta, haba kumbure muri CCM n'ubuzima rusangi buri muri Tanzania, niho yari yamaze gutegura igisirikare akirungika mu maformation agenda atandukanye, cane agana ibi vyo kwitegurira imigumuko canke ibindi bintu bisa navyo vy'umudurumbanyo canke security y'igihugu. Ibi bikaba vyarabaye amajambo rero yavugiyemo, ndaza kubashiriramwo audio canke video akareresi ku mwisho w'ikiganiro. Cyo bituma ndabasaba ko mwokurikira ikiganiro mpaka ku mwisho, kuko yaravuze amajambo nawe ariko rayumviriza umengo hari ikintu Samia yari yamaze gutegura canke hari ikintu Samia yoba yari yaramaze kumva. Ni muri ivyo bibiri. Aha ndabamenyeshe ko tension ku mipaka wa Tanzania na Kenya bitoroshe. Ibiriko birabera ku mupaka wa Tanzania na Kenya ano mango tuvugana ntivyoroshe cyane. Ati ntivyoroshe gute? Gafleuri lo patriote aha nashaka ndamenyeshe ko imipaka ya Tanzania na Kenya yugawe. Imipaka ya Tanzania na Kenya ku munsi wa mbere, ku munsi w'ejo wa mbere niho yugawe. Uno munsi irugaye gushika amatora ahere, imipaka yugaye. Ati yugaye gute? Bisigura ko umuntu azoba ashaka kuja muri Kenya muri Tanzania bitazokunda. Inyishu ni ego. Bisigura ko umuntu ashaka kuva muri Tanzania aja muri Kenya bitazokunda. Inyishu ni ego. Iyi akaba ari strategy yafashwe na Samia abifashijwemwo na Ruto. Ngati bimeze gute? Aha ni mu gihe abajene ya generation Z iheruka kugumuka muri Kenya yateguye kandi yanemereye kuja gufasha generation Z yo muri Tanzania. Murumva ko ibihugu tubayemwo hamwe hari amakuru bumva ko ugwaruka rwaramaze kononekara kandi ruriko rurakoreshwa, ruriko rurahendwa muri zino nzira za politike. Mbwira ukungene mwebwe mwamaze kugerageza kugira iyo migumuko mu gihugu cyanyu cinayiro ca Kenya, ariko bikarangira babacucumye, bamwe mupfuye abandi muziza ubusa, bikarangira kandi nico mwashaka gushika ko kitabaye, ariko ukaza wumva ngo kandi tuzogenda gufasha kugumuka muri Tanzania. Aha naho rero hakaba harimo ibintu vyinshi byoba vyinyegeje inyuma, umuntu agerageza kwiyumvira aca tahura n'ikindi kintu coba cinyegeje inyuma, kuko atari migumuko gusa canke ngo kuja gufasha bene wabo. Aha rero bimvyo bimaze kumenyekana kandi ururenze umunwa ruba rurenze impinga, niho rero Samia na Kenya baciye bahitamwo kugira runo runani, ino coalition. Urutonde rw'imipaka yugawe reka ndarubashikirize. Abo bamaze kuhaca canke batarahaca baraza kuhamenya. Umupaka wa mbere wugawe niwe mupaka woba ugaragara kari we mukuru, uri ahantu hitwa Migori County. Uri ahantu hitwa Migori County. Uyu mupaka ngo no wamucako abakenya benshi cyane, ucako abakenya benshi cyane binjira mu gihugu ca Tanzania. Aha rero hari n'amajambo yakoreshejwe kubijanye iyo bariko baravuga bariko baradekriva uno mupaka, aho bavuze ngo hacako abakenya
bibisare bibitandero, abakenya bari stubborn, abakenya sinzi, abakenya nyine badafite imico myiza ngo bakunda guca kuri uno mupaka. Ibi vyarakaje abakenya navyo nyene turabigarukako mu nyuma. Uyu mupaka rero uri mu gace ka Migori County, uwo mupaka witwa witwa Isbania Border Crossing. Isbania Border Crossing niwo mupaka mukuru ngucako abakenya benshi binjira i Tanzania. Uwo mupaka ubu nyene tuvugana urugaye, kandi uyu mupaka wugaye ku mpande zose. Iki rero kikaba catumye icuka kitongera kuzahuka canke congera kuduga ku ruhande rwa Kenya. Ndaje ndabibabwira. Undi mupaka wugaye ni umupaka witwa Namanga Border Crossing. Umupaka witwa Namanga Border Crossing. Uyu mupaka nawo nyene urugaye, kandi ugaye ku mpande zose. Ku ruhande rwa Tanzania urugaye, ku ruhande rwa Kenya urugaye. Mama tukuvuga ko umupaka ugaye ku ruhande rwa Tanzania bisigura ko hari abasoda n'abapolisi. Ku ruhande rwa Kenya hari abasoda n'abapolisi ba Kenya. Hanyuma undi mupaka wugaye muno mwa tuvugana witwa Taita Taveta Border. Umupaka nawo nyene urugaye. Wugaye ni kwa kundi nyene polisi ya Tanzania, igisirikare ca Tanzania, polisi ya Kenya, igisirikare ca Kenya bose babamvye ku mipaka, nta winjira n'usohoka. Ndabizi mwe mukurikirana Free Podcast TV mucamuza mumbaze none ko bugaye imipaka umuntu ashaka gutaha iwabo muri etat d'urgence abaguhamba kumbore batransfer umuntu agwaye ibi na biriya ngo bimeze gute. Ivyo gusa nivyo birekure, ni etat d'urgence gusa. Ico kintu nico gituma umuntu ashoboye guhabwa uruhusha rwo kurengana. Aha naho bareho condition ugwaye bisaba kuja kwivuriza iwanyu, barapima bakaraba ko ari vyo, ngo hari abaganga bashwizeho kugira habi ivyo bintu byo kwikika mukiza turagwaye tugitsukuna kuriya ama etat d'urgence agabanuke. Umva byose ko Samia yari yamaze kubikenyura, nico gituma abatanzania benshi bavuga ati Samia arazi ico agamije, canke si umuntu muto, canke si uko bari bamwiteze, siko bagiye kumubona canke bagiye kumusanga. Ati vyimeze gute rero muri Kenya? Idosi irafatanye. Muri Kenya naho nyene tension vyaduze biragera ku rugero rurengeje, aho abakenya batanguye kugerageza gufosinga ku mipaka batera amabuye abapolisi n'abasoda ngo bababise birenganire bagende gufasha bene wabo muri Tanzania, ngo bobo sibo bobo naho vyabananiye bashe kugira ico bakoze, ngo kumbure nuko nabo batatumiye canke batibutse kuja guhamagara abatanzania ngo bifatanye nabo. Rero bagiye kuraba ko objectif ya Generation Z ngo bari bashaka kugenda muri Tanzania barabe ko biyunze. Generation Z ya Tanzania ni ya Kenya ziyunze zishoboye kureyisisa. Nibabona bikoze muri Tanzania bace bataha, hama nabo bategura umunsi wo kwigaragambya, hama abatanzania bace baja kubafasha, hanyuma bakore coalition uko. Ariko byarangiye uwabukaranze Samia yari munsi y'urujo, bica birangira iyo mipaka yugawe. Rero aha abasirikare bari ku mipaka, abanyagihugu b'abakenya bashavuye cyane gushika naho babatuka ibintu biyobeye. Babatutsi bitutsi ntojaga kuvugira ku ngaho ku marezo sosio, ariko mwumve mvutse ko babatutsi bitutsi biyobeye, birayobeye ibitutsi abajene Generation Z yatutse abakenya. Harimo amwe mu majambo avuga ati na majambo asa n'utubazo, bagi barabaza ati ni gute igisirikare ca Kenya kiri deploye carungitswe ku mipaka ku bwinshi gusumba uko cari gihari. Bisigura ko iyo hatobaye iyo myigaragambyo muri Tanzania, umupaka wa Kenya ucunze araregere, biroroshe kuhajabuka. Kweki batari bagiye umupaka wa Kenya ugiye kwitabwaho ari uko
Samia abasavye kuza kugira kumufasha urugamba, ntidutahura iki kwanza ni kimwe mu gasuzuguro. Ikindi kibazo naco babajije ati ni gute abasoda ba Kenya bagiye gufasha Samia ku mupaka mu gihe ibinyene vyabaye i Nairobi ntibage hagira umusoda n'umwe wa Tanzania aza gufasha ku mupaka. Ibi ni ibibazo abana ba Generation Z bagiye baribaza, twagiye turegeranya muri bimwe bagiye barabaza kuko vyinshi byari bikabije birimwo ibitutsi n'agashavu. Uko niko bimeze mu gihe tension no muri Tanzania ubwayo icuka si ciza cyane. Bisaba ko Samia yicunga ku mpande zose, ntagume yiteze ko ari Generation Z gusa ishoboye kumukorera ikibi, ahubwo arabe n'abandi basanzwe bagendana bari hagufi yiwe. Ikindi kintu ngomba ko tugaruka ko ni iki kibazo cyo mu Rwanda. Ikibazo cyo mu Rwanda naho nyene vyabaye ndanse mu gihe vyagaragaye ko izi mbwebwe cyangwa izi nyenzi za Sarambwe i RDF zinkotanyi zagiye gutera muri Kongo zica ziba inzirakarengane zananiwe urugamba. Maganda amenyeshe ko Kagame yasubiye kuja kwambambira Abarabu, yasubiye mu Bwarabu kuja gufukama gukubita inkoro hasi kugira arabe ko hari ico bo barisigarije, akantu ko bakari nyuma kakabijya bakabahe ngo aje kongera gushoza canke kongera kuzura umugara mu burasirazuba bwa Kongo, aho urugamba rwabananiye, urugamba rusa n'ururi ku musozo. Uyu ni Kagame ndababwiye ko yasubiye mu Barabu kuja kugira gusaba no gutakamba ubufasha, kuko Abarabu nabo badakunze kuvugwa cyane mu bintu by'intambara, barafise ibigwanisho bike mugabo biri sophistiqué. Kagame rero ubu tuvugana niyo ari Kagame umukuru w'igihugu c'u Rwanda. Ikindi kintu naco ngomba ndababwire nuko Olivier Nduhungirehe igihugu c'u Rwanda nyene asanzwe aserukira ko n'umushikiranganje w'u Rwanda ajejwe imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu. Olivier Nduhungirehe yabonanye n'intumwa za Somalia, harimo naho nyene umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Somalia n'amakungu, eka n'izindi ntumwa zari zigenda bari baje bazananye, harimo abagisirikare n'abandi batandukanye. Aha vyabaye uko mu gihe u Rwanda ruri ko ruragenda rukusanya gwegeranya ubufasha kugira rurabe ko ino ntambara goyivamwo ari ruzima, ariko ntivyoroshe naho gwiyunze na Somalia. Somalia nayo nyene musanzwe mubizi ko itorohewe, kandi ndabibutse abakurikirana ibiganiro vyo kuri Flow Podcast TV ko nigeze kubabwira ko Kabila igihe yari aho bita Ijwi ni zinga hariya kuri ire y'Ijwi, narageze kubabwira ko Kabila acunzwe abasoda ba Somalia, aho abarundi benshi byabababaje mu makomantere bavuga ati n'abarundi nibace bavayo. Kuri urabona ko Abasoromalia bamaze kugaragaza ko nimba barinda kuja gucunga abateroriste mu bindi bihugu, bisigura ko n'abateroriste mu gihugu cabo bashoboye kubifasha. Ayo majambo yarabaye menshi mu makomantere igihe nababwira ko abasirikare ba Somalia bacunze security ya Joseph Kabila Ijwi. Ibi rero vyabaye ku mugaragaro, ushima vyabaye ku mugaragaro. Olivier Nduhungirehe yise abari baje nk'intumwa za Somalia Kauzen kuri ku rubuga rwiwe rwa Twitter ya postinze ifoto ari bane, abahungu babiri canke abagabo babiri n'abadamu babiri, acandika ko Kauzen. Aha iyi yayipostinze mu gihe hariho n'iyindi yari yapostinze diplomatiquement yandika ko yabakiriye n'ibindi byinshi. Mu nyuma y'akanya gato yaciye agaruka postinga iyindi foto ari bane bose hamwe, acandika ko Kauzen. Bisigura ko yashatse kuvuga ko Abanyarwanda n'Abasomalia nabavyara. Ibi ni vyandire tukuma tubabwira vyo mu karere, bimwe tukuma tuvuga ati ko umugambi wa balkanisation ari uyu nyene wabananiye, ariyo mpamvu ubu basigaye bameze nko kumengo bapanjitse, basigaye bameze nko kumengo mu mutwe ntibyipanze, kuko amajambo bavuga n'amajambo adatonze. Rero vyamuvuyemwo ku rukuta rwiwe yavyanditse, yandika Cousins. Reka ndabashirire ngaha mu bibone ko yanditse ko Cousins.
ku rukuta rwiwe yapostinze iyo foto. Cousins bisigura abavyara canke abakuze. Namwe nimuze mumbwire muri commentaire ukungene u Rwanda na Somalia arabavyara. Nimba bidahurira kuri bimwe tuguma dukoma induru tuvuga ko aba bantu surtout benshi bakunda gukoresha ngo nirotike n'abanirotike. Aba bantu b'abanirotike canke abantu bariko barategura balkanisation, solidarite bafise canke ubumwe bafise nuko bagenda barabugaragaza. Uko niko vyagenze mu gihe Kagame we yagiye kwambambira Abarabu abasaba ibigwanisho, abasaba ubundi bufasha. Uyu Olivier Nduhungirehe nawe yakiriye bavyara biwe nkuko avyivugira ba Somalia. Uku niko amakuru yo mu karere ka East Africa yifashe. Tugaruke rero ngara mu gihugu cyacu Burundi, igihugu cyacu ciza cyane, igihugu nkunda cyane nk'umurundi. Ndamenyeshe ko umukuru w'igihugu nabo basangiye kuyobora igihugu uno munsi kandi bongeye kurungika ubutare butari buke. Ndibaza babonye tureresi canke abavyumvise n'ubutare butari buke kandi butare bwiza cyane. Ubu nabwo bukaba bwarungitswe buvuye ahitwa Imurehe. Ubutare bwarungitse buvuye ahitwa Imurehe. Rero dusabe abarundi bakomeze gusengera ano mato atwara buno butare kugira bushike amahoro kandi anyaruke bushike ku gihe, hanyuma ayo mafaranga abuvuyemo aze akore imigambi iterambere, imigambi yo kwiteza imbere no guteza imbere Uburundi n'abarundi muri rusange. Reka rero nkuko nari nabibemereye ndabashiremwo ya video canke audio. Kimwe muri ivyo Samia agaragara avuga ibijanye n'ivya gisirikare, ababwira ko bitagiye koroha, bakwiye kwitanga, bakwiye gukora nk'abasirikare, avuga amajambo nyene wumva ko hariho ikintu yamaze kumva, yamaze kwikeka kiriko kirategurwa, aho nabo batatebeje kwigaragaza baca barashira ku mugaragaro umugambi wabo wo kugumuka. Samia acavuga ati ahwi, ubu ivyo nako ndumva urukurukuru niyo nkuru. Ubu rero reka ndabareke ndabashiremwo kano ka video, ariko mu nkundire imbere ko nshiramwo kano ka video mbanze ndabakengurukire. Mwe mwihanganye kubona uno munsi twaburanye, twari dukumburanye, je ko bwanje naenda bakumbuye cyane. Hama ikindi naco nongere nshimira abamaze kugira sabone canke subscribe muri rusangi. Hanyuma namwe mutarabikora nimwibuke gufyonda hano haragakengeri, ugafyonda ko rimwe hanyuma ukagafyonda ko irya kabiri kaje kirabura kanditse ko toute notification. Ibi navyo bikaba bisigura ko mu gihe tuzoshira ko ikiganiro cyacu cyose cyaba direct canke agashoti kanke kamara umunota umwe canke n'umunota umwe n'ubundi, hanyuma nibi biganiro dukora tugashira ko byose bigiye ko muze murabironka ikibiriraho, muze murabironka ubwa mbere mutarinze guhabwa amariki. Ndabakengurukire cyane kandi nongera ndabibutsa ko nta Fleury Podcast TV atamwebwe. Mwarahezagiwe kandi ndabakunda cyane. Reka dushiremo rero ino video ya Samia, hanyuma namwe mwiyumvire ivyo mpejeje kubashikiriza muri rusange. Ntama murakoze cyane. So kama tunavyojua ya kwamba Wakenya wanajulikana sana kwa usumbufu, especially ikiwemo masuala mazima ya uchaguzi au rais. Sasa kuna kauli ambayo imeweza kutolewa na jeshi la polisi baadhi mipakani pale nchini Tanzania, ambapo wameweza kutoa onyo kali kwa baadhi ya Wakenya ambao wametishia kuingia pale nchini kesho kutwa, ili mradi waende wakawasaidie wale ambao wanataka kuandamana nchini Tanzania. Hivyo basi serikali ya Kenya ikiungana na serikali ya Tanzania wameweza kutoa wanajeshi ambao wataungana wote kwa pamoja, ili mradi waweze kukinga baadhi ya ile mipaka ambayo inaruhusu Mkenya aweze kuingia Tanzania na Mtanzania aweze kutoka pale ndani ya Tanzania na kuingia nchini Kenya. Ombi langu kwenu, na mimi ninaombi pia, lakini kabla hili na ombi la mafunzo kwa jeshi la akiba
nalo nimelichukua, na kwa sababu TAMISEMI ni ofisi ya Rais, basi nimelichukua kwenda kulifanyia kazi. Ombi langu kwenu ni kwamba mwaka huu na mwakani tunaelekea kwenye chaguzi za nchi yetu, na hapa ndipo usalama mkubwa ndani ya nchi unapotakiwa kuangaliwa kwa ukaribu zaidi. Kwa niwaombe sana Jeshi la Wananchi wa Tanzania kwenye kamandi zenu tofauti kujipanga kwa ajili hii. Mwaka huu tunaanza na chaguzi za serikali za mitaa, lakini kwa sababu tuko wengi, ni chaguzi ambazo zinashirikisha vyama vingi vyenye nia tofauti, hatuoni kwamba kila kitu kitakwenda kama kilivyopangwa. Kwa ni vyema tukakaa tayari kukabiliana na chochote kile kitakachojitokeza. Hatusemi tukafanye chaguzi za kutumia nguvu, hapana. Taratibu, sheria na miongozo ya chaguzi zitafuatwa, lakini jeshi na vikosi vyote vya ulinzi na usalama vikae tayari kukabiliana na hali yoyote itakayojitokeza. Mwakani tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu, na ule ndio wenye vishindo vikubwa. Basi nikasema nitoe tu taarifa na kuwaweka alert kwamba hayo mambo yanakwenda kutokea, na jeshi tuna mchango mkubwa kwenye hayo, hatuna budi kujiweka tayari. Ndugu zangu makamanda, nihitimishe hotuba yangu kwa kuwashukuru tena sana kwa kunialika kushiriki ufunguzi wa mkutano huu wa 7 unaokwenda kujadili hali na hadhi ya jeshi letu kwa ujumla wake. Ni matumaini yangu kwamba mtakuja na mikakati itakayokwenda kuliendeleza jeshi hili miaka 60 mingine mbele kwa uweledi na maendeleo makubwa. Lakini vile vile nichukue nafasi hii kumpongeza sana CDF na wakuu wa kamandi na wote wanaolea na kuliongoza jeshi hili kwa kutimiza miaka 60, na wale waliostaafu pia kwa kutimiza miaka 60, na kwamba sasa tunajipanga kuelekea 60 mengine. Hongereni sana. Nimpongeze pia Mheshimiwa Dr. Stergomena Tax, Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, kwa namna anavyoongoza Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa akishirikiana na Katibu Mkuu mahiri Faraji Mnyepe. Nimemkuta yuko hapo. Kila nikifanya mabadiliko nikimgusa nasema hapana, huyu anafaa hapa. Wakiniletea Faraji Mnyepe ameshakaa sana, na mwacheni hapo hapo. Kwa hiyo huyu ni wa kwenu. Nilimvuta waziri kwa muda mfupi anisaidie mambo ya nje, lakini kuna siku mwenyewe akaniambia kule jeshini nilikuwa nimekaa vizuri zaidi. Kwa nikaona niwarudishie. Yuko hapo, nimewarudishia. Lakini wapongeze kwa kazi kubwa mnayoifanya kushika wizara hiyo na kuhakikisha changamoto na matakwa ya jeshi yanatimia. Nawashukuru sana. Sasa ndugu zangu makamanda, baada ya kusema hayo, nitangaze rasmi kwamba mkutano wa 7 wa CDF na makamanda sasa umefunguliwa rasmi. Ombi langu kwenu, na mimi ninaombi pia, lakini kabla hili na ombi la mafunzo kwa jeshi la akiba nalo nimelichukua, na kwa sababu TAMISEMI ni ofisi ya Rais, basi nimelichukua kwenda kulifanyia kazi. Ombi langu kwenu ni kwamba mwaka huu na mwakani tunaelekea kwenye chaguzi za nchi yetu, na hapa ndipo usalama mkubwa ndani ya nchi unapotakiwa kuangaliwa kwa ukaribu zaidi. Kwa niwaombe sana Jeshi la Wananchi wa Tanzania kwenye kamandi zenu tofauti kujipanga kwa ajili hii. Mwaka huu tunaanza na chaguzi za serikali za mitaa, lakini kwa sababu tuko wengi, ni chaguzi ambazo zinashirikisha vyama vingi vyenye nia tofauti, hatuoni kwamba kila kitu kitakwenda kama kilivyopangwa. Kwa ni vyema tukakaa tayari kukabiliana na chochote kile kitakachojitokeza. Hatusemi tukafanye chaguzi za kutumia nguvu, hapana. Taratibu, sheria na miongozo ya chaguzi zitafuatwa, lakini jeshi na vikosi vyote vya ulinzi na usalama vikae tayari kukabiliana na hali yoyote itakayojitokeza. Mwakani tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu, na ule ndio wenye vishindo vikubwa. Basi nikasema nitoe tu taarifa na
kuwaweka alert kwamba hayo mambo yanakwenda kutokea, na jeshi tuna mchango mkubwa kwenye hayo, hatuna budi kujiweka tayari. Ndugu zangu makamanda, nihitimishe hotuba yangu kwa kuwashukuru tena sana kwa kunialika kushiriki ufunguzi wa mkutano huu wa 7 unaokwenda kujadili hali na hadhi ya jeshi letu kwa ujumla wake. Ni matumaini yangu kwamba mtakuja na mikakati itakayokwenda kuliendeleza jeshi hili miaka 60 mingine mbele kwa uweledi na maendeleo makubwa. Lakini vile vile nichukue nafasi hii kumpongeza sana CDF na wakuu wa kamandi na wote wanaolea na kuliongoza jeshi hili kwa kutimiza miaka 60, na wale waliostaafu pia kwa kutimiza miaka 60, na kwamba sasa tunajipanga kuelekea 60 mengine. Hongereni sana. Nimpongeze pia Mheshimiwa Dr. Stergomena Tax, Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, kwa namna anavyoongoza Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa akishirikiana na Katibu Mkuu mahiri Faraji Mnyepe. Nimemkuta yuko hapo. Kila nikifanya mabadiliko nikimgusa nasema hapana, huyu anafaa hapa. Wakiniletea Faraji Mnyepe ameshakaa sana, na mwacheni hapo hapo. Kwa hiyo huyu ni wa kwenu. Nilimvuta waziri kwa muda mfupi anisaidie mambo ya nje, lakini kuna siku mwenyewe akaniambia kule jeshini nilikuwa nimekaa vizuri zaidi. Kwa nikaona niwarudishie. Yuko hapo, nimewarudishia. Lakini wapongeze kwa kazi kubwa mnayoifanya kushika wizara hiyo na kuhakikisha changamoto na matakwa ya jeshi yanatimia.